Reka ndabaramutse mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, kaze ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi nayo mu nkundire ndabangirire nkuru zikurikira. Amaradiyo yo mu Burundi ngo ntasamirana mu bice byose by'igihugu na cane cane mu buraruko bw'igihugu. Ibi nivyashikirijwe mu gihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Ivyo navyo ngo bikaba bituruka yuko amaradiyo yo mu bihugu bibanyi arusha inguvu amaradiyo ya hano mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu bo muri quartier ya Gikizi muri zone ya Kamenge, komine ya Ntangwa hano mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona baherutse kuronswa amatara abakiriza ku mabarabara, ariko bagasaba ko uzofatwa wese ariko arayonona yohanwa bimwe by'akarorero. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubahe ikaze mw'idonido ryano makuru. Hano makuru tuyahereye mu bijanye n'ibimenyesha makuru. Amaradiyo yo mu gihugu c'u Burundi ngo ntasamirana neza mu gihugu cose, na cane cane mu buraruko bw'igihugu biturutse ku maradiyo yo mu bihugu bibanyi ayarusha inguvu. Ibi nivyashikirijwe n'urongoye ishirahamwe ry'amaradiyo asamirana hano mu gihugu c'u Burundi, Onezime Harubuntu, harongoye iryo shirahamwe ABR. Ni mu gihe uno munsi hari ariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe amaradiyo. Ni nkuru tubaza Evariste Nzikobanya. Inyuma y'urugendo bamwe mu barongoye amaradiyo bakoze mu gihugu hagati, ngo basanze abanyagihugu na cane cane bo mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi batumva amaradiyo asamirana ku butaka bw'u Burundi. Muri zo ntara ngo hasamirana gusa amaradiyo mu bihugu bibanyi vy'u Rwanda na Tanzania. Onezime Harubuntu akavuga ko ico kibazo bagishikirije abo cega kugira bagitorera umuti. Ico kibazo mu rwego ARCT barakizi, baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Aho rero nagira kumbere nibutse amaradiyo, abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari kurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi, ariko kandi kumbere na leta bishoboye igafasha, canke abandi bose bashigikira amaradiyo bagafasha kugira ngo amaradiyo aronke ivyuma canke ivyo bita amaemeteur bifise ububasha burengeye. Eka mbere ngo amaradiyo asamirana mu Burundi bafise ikibazo c'uburyo nk'uko uwarongoye ABR bivuga, agasaba ko ikigega cyo gufasha amaradiyo cyo kongerezwa. Ubushikiranganji kimwe mu byo bujejwe harimo kumenyesha amakuru burashima uruhara rw'amaradiyo mu iterambere ry'igihugu. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Leukadi Ndacayisaba amaradiyo afise ibibazo ko leta igiye kubitorera umuti mu minsi iri imbere, ariko twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo ico kigega gishobore kubomboka, twese dukoze canke tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo. Ico kigega kirashobora gusahiriza mu bintu vyinshi, nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa imisi yose muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru no mu maradiyo. Ubu novuga ko ico kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza. Ivyo bikoresho nivyaboneka tuzoheza tubibashikirize ko bizoba bingana. Uburundi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo kuri ino genekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri, mu gihe usanzwe uhimbazwa ku genekerezo rya 13 ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe. Ano makuru reka tubandanye mu gisata cyo gufashanya hagati y'ibihugu. Hashizweho kuri uyu wa gatanu igikumu ku masezerano y'imfashanyo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu c'u Burundi. Iyo mfashanyo ikaba ingana n'amadolari ibihumbi 400. Iyo mfashanyo rero ngo ikaba izofasha mu bisata nk'ivy'amagara y'abantu, indero hamwe no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, nk'uko vyamenyeshejwe na Albert Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Duhejeje gushira ko umukono ku masezerano hagati y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi n'igihugu ciza ca Amerika, amasezerano agamije gufasha u Burundi mu bikorwa vy'iterambere rirama. Amasezerano rero n'amasezerano aje
haciye iminsi mikeya gusa ico gihugu ca Amerika geje gukura ibihano cyari cyafatiye Burundi, mukabona yuko ico gihugu giciye kinyaruka kugira ngo dushire umukono kuri amasezerano agamije gufasha Burundi nkuko meje kubivuga mu bijanye n'iterambere rirama, iterambere kandi rihagaze ku bene gihugu. Iyo mfashanyo rero ni imfashanyo nini cyane ingana hafi miliyoni 400 z'amadolari y'abanyamerika. Mwumva ko ari amahera menshi cyane ku myaka ishika 5. Azodufasha cyane cyane mu bisata binyuranye nk'ibisata vy'indero, ibisata vy'amagara y'abantu, ibisata gihindagurika ry'ibihe, hamwe n'ibisata bijanye n'intwari bereye n'ibindi. Murumva rero yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu cy'Amerika igomba itangure kandi kunaguka imbere nkuko yahora mbere yongere itsimbatari gusumba. Tukaba rero duhejeje gushira ku mukono muri amasezerano, siyo ya nyuma n'andi masezerano misi y'imbere tugiye kuyashira ku mukono kugira ngo imigenderanire igomba itsimbatara hagati y'ibihugu vyacu. Tubandanye nano makuru mu gisata c'imibano, abanyagihugu bo muri quartier ya Gikizi ni muri zone ya Kamenge commune ya Ntangwa mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona baherutse kuronswa amatara ababoneshereza ku mabarabara, ariko rero bagasaba ko uzofatwa ariko arayonona yohanwa bimwe vy'akarorero. Ayo matara nayo akaba yabonetse ku mfashanyo hagati y'intwaro y'abajeje intwaro hamwe n'abanyagihugu baho nyene muri quartier ya Gikizi, aho bagiye hamwe bagashiraho uwo mugambi wo kubonesha ku mabarabara. Ni nkuru tubaza Aroni Ndwayesu. Turi muri quartier Gikizi ya zone Kamenge commune Ntahangwa hagati ya quartier Heha na Teza. Turi igihe cy'isaha imwe y'ijoro, amabarabara muri quartier kuva kujya gatandatu gushika ku 10 yose arakako amatara. Numugambi murikirananje baba muri iyo quartier ya Gikizi. Abanyagihugu barashima kuko ayo matara aje gufasha mu bitari bike, haba mu kibano canke kubarangura imigambi mito mito. Nkiyo twanikiye nk'impuzu, abasuma bica mu canzo bakaziba, ariko mwaka kanya tuzanikiye nta muntu ashobora kuza kuzitora kubera umwanya n'umwanya tuba tubabona. Nk'abana iyo bariko barakina nk'ubu mwijoro barashobora kubona umuco, ikije koza kibagirira nabi bakagihunga ku mpamvu zayo matara. Amatara azoza aramboneshereza ndiko ndabidandaza, nakoresha itoroshi, agatoroshi k'itelefone cyangwa utonye cyangwa nkabura abakiriye kubera hatabona, nahora ndandaza bigasigara nkabyanura kubera hatabona. Ubu tuyinite naho duhera nta kibazo ari akantu utora ngaho uragatora kubera iri tara riri ngahaye. Ikindi naco ngahaye umusuma arashobora kumukoma agasimba urupangu kubera udashobora kubona uravye mwizeri intango n'iherezo, ariko ubu vrema asimvye urupangu agaguma amubona n'irengero yaherera kubera iri tara. Turabikenguruka. Urongoye iyi quartier Nestor Nitunga asaba abahaba bose guterera mu gucungera uwo mugambi. Iki gikorwa uyu mugambi bogira uwabo kuko bafitiye akamaro ntangere, kuko hamaze kuba umuco mwinshi nabo nyene bibafasha vyinshi kuvuza umutekano. Hanyuma nk'abavuka quartier bakagira nabo nyene ico baterereye, mwene gihugu wese yobona yuko uyu mugambi waje kunyungu yiwe, ku buryo ahari tara hose botegezwa kuhacungira kugira ngo ntagire umugizi wa nabi yohava twononera ngo dusubire inyuma adusubize mu ihumbi kandi tumaze kuronka iterambere rirama. Abanyagihugu batera kamo haba ku ndongozi n'abahaba gucungera no guhana uwo wese azoza asubiza inyuma ivyo bikogwa. Ntihagire umuntu aryonona, tubonye nk'umuntu ariko atera amabuye ashobora gutera ibuye kw'itara bashobora kumubuza. Tukabahimiriza tubabwira yuko uwo bofata yononye ayo matara ko yocibwa amande. Boterera amahera tukaza barayakurikirana nyene akaramba nyene akaguma tuboneshereza. Ico gikorwa cakozwe n'imvukira hamwe n'abahaba catwaye amafaranga arenga gato imiliyoni 5, umuryango wose ukazoza uriha amafaranga 600 ku kwezi y'umuyaga nkuba. Tukiri muri ico gisata nyene cyo kubonesha mu mabarabara, abanyagihugu bo muri quartier ya Kamesa muri zone ya Musaga nabo nyene barasaba ko boronswa umuyaga nkuba muri quartier yabo.
ibi bakaba babishikirije mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura yari kwaragirisha inama abanyagihugu bo mu mazone ya Musaga na Kinindo. Ni nkuru tubaza mugenzi wacu Boris. Muri ico kiganiro umukuru w'igisagara ca Bujumbura yagiranye n'abanyagihugu bo muri zone ya Kinindo na Musaga, ikibazo cagarutsweko cane kikaba cari cerekeye abanyagihugu bo muri quartier ya Kamesa basaba kuronswa umuyaga nkuba nk'ayandi makartier yo mu gisagara ca Bujumbura. Abo bakibaza nimba quartier yabo ya Kamesa yo bitwarwa muri mairie ya Bujumbura, kumvo zuko basavye umuyaga nkuba kuva mu mwaka wa 2013 gushika ubu akaba atanyishu nziza bararonka. Iyo ntuntu rero n'umubabaro n'agahinda ni ntuntu ituruka ko twebwe tuba mu gisagara ca Bujumbura tugatwagwa mu gisagara ca Bujumbura kuva quartier Kamesa ibaho twagumye turiha amakori banyakubahwa nk'uko bitegekanijwe n'amategeko. Hanyuma haraheze imyaka myinshi hariho abatware bagiye barakurikirana baza batwemerera amatara muri quartier yacu nziza ya Kamesa, mugabo amaso agahera mu nzira. Rero banyakubahwa hariho abakuru b'isagara ca Bujumbura mwagiye musubirira Saidi Juma na Ibrahim Swasu, abo barahashitse barabona aho tugowe turiko turabaganira, baravuga ati abanyakamesa koko muragowe kandi ikibazo mudutuye tugiye kuzovuga imbere kugira ngo muronswe amatara byihutirwa mu minsi ya vuba. Abo rero twararindiriye amaso ahera mu nzira. Akabazo nagomba kubaza nyakubahwa mukuru w'igisagara, mbega muri quartier Kamesa ubwo koko twoba dutwagwa mu gisagara ca Bujumbura? Kuri ico kibazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura CPG Hatungimana arahumuriza abo banyagihugu bo muri quartier ya Kamesa, akababwira ko iyo quartier isanzwe iri mu zindi quartier zigize igisagara ca Bujumbura kandi ko agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo bashobore kuronswa umuyaga nkuba. Kamesa nagace kari muri meri gatwagwa muri meri n'abashefu de quartier babiri, ndabona bari kurazunza ibitwa ni sawa kari muri meri. Rero amatara ntiyoza arabacako hejuru agenda handi ukamenga mwebwe nakazinga kabagumutsi canke kabantu batagira ico bamaze. Humura, naho vyagiye biragorana abatware batandukanye na cane cane bo muri komine ya Muha Taribuko kuko Saidi Juma ni Muha, Kiswaka ni Muha, na Fredi ni Muha. Reka umushikiranganje nawe nyene urumva ko yari yarabemereye ko bobaha amatara ntiyabishizeko. Reka dusenga Imana rero genda bishikeko. Jewe ngomba nje mvugana n'umushikiranganje abijejwe, hanyuma ibyo gukoteza amafaranga mugomba gukora nk'uko abo muri quartier Kizi bakoze. Ni uburenganzira bwanyu kuba muri kuyungunganya, ariko jewe ngiye kuvugana n'umushikiranganje abijejwe, hanyuma acampa abafundi tugire desante nabi wanje, hanyuma tufate une resolution définitive kuko Kamesa ni mu Burundi, Kamesa ni mu gisagara ca Bujumbura. Aho rero ivyo tuzobikora kandi muzotwevanywa. Nina hano duciye turangiriza ano makuru twabateguriye uno munsi. Reka rero mfata kanya ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira, abandi nshimiye ni bagenzanje bamfashije gutororokanya ano makuru. Areka rero ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.